Ubushakashatsi bwinshi bwagiye bukorwa n'ibigo bitandukanye nka OMS, EAC, FAO ndetse n'ibindi byinshi bafadikanije n'abadokteri badasanzwe aho bagiye berekana ko inyama ari kiribwa kidasanzwe. Ico kiribwa kikaba gitumye abantu benshi bariko bariyahura batabizi. Ico kiribwa cy'inyama kikaba giteje amakansa y'ubwoko butandukanye benshi batazi, hariho kanseri yo mu mara, kanseri yo muri estomac, iyo mu bwonko ndetse na kanseri yo mu mafyigo. Ivyo bigo twagiye tuvuga ndetse n'ibindi bitandukanye ntibiyengeje kubwira abantu ko inyama zirimo akaga kandi kadasanzwe. Je combattrai le cancer du côlon avec courage si jamais il me tombe dessus. Non, pour être sérieux, je pense qu'il faut faire attention et varier son alimentation. Ubundi inyama zisanzwe ziri ubwoko butandukanye, hari zera, hari zitukura n'izindi ziba zimeze nk'ibinure. Izo nyama zitandukanye n'abadokteri benshi n'abashakashatsi bagiye bazivuga ko ibidasanzwe ari byo nabyo tugiye guserangura muri uno mwanya. Ubundi imiti y'ibitungwa ifise ubushobozi budasanzwe ku magara yabyo ku buryo umuntu aramutse abifashe bishobora kumugirira nabi. Ariko nubwo abantu benshi badafata iyo miti y'ibitungwa, ariko iyo miti y'ibitungwa barayifata batabizi. Reka tubereke neza ubushakashatsi butandukanye abadokteri bagiye bakora berekana ko imiti y'ibitungwa abantu benshi bayifata batabizi, ari navyo ko bateza indwara z'uburyo butandukanye batabizi. Umuti witwa oxytetracycline ukunze guhabwa ingurube, inka hamwe n'impene, akaba ari umuti ufatwa nka antibiotique. Uwo muti abashakashatsi bagaragaza ko umuti ushobora kumara hagati y'iminsi 7 canke 28 bivanye n'ubushobozi bw'umubiri w'ico gikoko. Akabaho n'undi muti witwa penicilline ukunze guterwa inka hamwe n'ingurube. Uwo muti nawo nyine ugafatwa nka antibiotique. Abashakashatsi bagaragaza ko umuti umara hagati y'iminsi 4 n'iminsi 10 muri ico gikoko kugira ngo abantu bashobore kucihereza uwo muti batawuriye. Hakaba n'undi muti witwa ivermectin ukunze guterwa inka, intama hamwe n'impene. Uwo muti ukaba ufise ubushobozi bwo kwica ubukoko buba buri mu maraso hamwe ndetse no kurwanya indwara zo ku rukoba. Uwo muti abashakashatsi bagaragaza ko ushobora kumara iminsi hagati ya 21 n'iminsi 35 mu mubiri w'ico gikoko kugira ngo abantu bashobore kucihereza. Hakaba ndetse n'undi muti witwa gentamicine ukunze guterwa inka. Uyu muti abashakashatsi bakerekana ko ufatwa nka antibiotique. Uwo muti nawo ukaba ufise ubushobozi bwo kumara iminsi 30 canke 60 mu mubiri w'ico gikoko kugira ngo abantu bashobore kucihereza. Hari imiti myinshi tutavuze ariko nayo nyine ifise ubushobozi budasanzwe ikunze guterwa bino bitungwa byacu. Abashakashatsi benshi bagaragaza ko abantu benshi babihereje iyo miti batabizi. Iyo miti kandi akaba ari nayo irikira bateza ubugwayi bwinshi, ibibyimba ndetse n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. Abashakashatsi benshi batandukanye bakerekana ko byose bishobora guteza intege nk'umubiri bigatuma abasirikare b'umubiri badashobora kurwanya indwara zawinjiranye. Ivyo bikaba biteje igitigu, bigateza amafyigo ndetse bigateza n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye haba n'amakanseri. Ibigo nka OMS hamwe na FAO biherutse kuja hamwe ivyo bakurura n'ubudasanzwe ubwo bise Codex Alimentarius, bashiraho umurongo ntarengwa ko benshi bakwiriye kwama bagenderako kugira ngo bafungure ivyo bitungwa. Batangaje ko bene igihugu kizira ko bashobora gufata ivyo bikoko vyihereje iyo miti mu gihe itarabivamo. Basabye bashimitse ko abategetsi batandukanye b'inosi bakurikirana ibitungwa bikunze gushorwa ku masoko, bagasaba veterineri kwama bapima kugira ngo barabe ko ivyo bitungwa bitagira kanenge. Si ivyo gusa, ku itariki ya 26 Gitugutu umwaka wa 2015 OMS ifadikanije n'umuryango wa EAC batangaje ko ibice 18% vy'indwara bifata abantu akenshi biba vyakomotse ko bitungana. Abaganga batandukanye nka Dr. Neya Bernard wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Dr. Michelle Greger hamwe na Dr. Walter Willett asanzwe ayoboye igisata c'ubuvuzi muri University Harvard. Mu bushakashatsi bakoze ubuhurije hamwe usanga ari bumwe kwikirema muntu kidakwiye kwihereza inyama canke ibindi bintu bikomoka ku bikoko, ko ivyo bintu byose bishobora guteza ingaruka ku magara y'abantu bikomotse ku miti bitungwa bikunda kwihereza. Bagaragaje ko ivyo byose bigize imisi biteza indwara zitandukanye, amakanseri yo mu bwonko, kanseri zo mu mara, kanseri zo mu mushishito hamwe na kanseri zo mu maraso ndetse no kwifundika ku mitsi cyane cyane ijana amaraso mu mutima hamwe ndetse n'ijana amaraso mu bwonko. Ivyo bikaba bitumye benshi bagwa indwara za paralysis bikomotse ku maproteine menshi ashobora kuba ari muri ivyo bikoko. Harakarero batanze berekana ko igikoko c'ingurube gishobora gusohora umwanda muto canke munini, ariko nyuma gato igashobora kwisubizamwo uwo mwanda nyene kiba casohoye. Ivyo byose bagiye berekana ko bishobora guteza ubugwayi budasanzwe, bigatuma abantu benshi bapfa batabizi ariko bagapfa mu buryo bwo kwiyahura. Imigambi myinshi idasanzwe, ivyumviro byinshi bitashizwe mu ngiro, abanyacubahiro benshi bari bayoboye isi benshi bamaze gupfa bahitanywe n'izi nyama, ariko benshi bagapfa batabizi batazi neza ko arizo zibahitanye. Urupfu benshi barugura amafaranga menshi batabizi, bakarugura benshi baryohewe kandi bamerewe neza. Hari ubugwayi bwinshi budasanzwe bwiza imisi bwibonekeza, ubugwayi bwa paralysis, kwifundika ku mitsi cyane cyane yo mu maguru. Ibyo byose bikagenda biteza ubugwayi budasanzwe ku buryo n'imitsi isoza bwenge ijana amaraso mu bwonko ndetse n'ijana amaraso mu mutima nayo nyine ishobora kuziba. Ivyo bikaba biriko bituma abantu benshi bapfa batabizi. Ubushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa n'abadokteri benshi ndetse n'ibigo byinshi nka OMS, FAO, EAC hamwe n'ibindi byinshi bagaragaje ko muri bino bihe tumaze kugeramo ko inyama dukwiye kuyigira umwasi, idakwiye kuba umugenzi w'ikiremwa muntu, kuko zimaze kononekara zononwe n'imiti ndetse n'ibindi bintu byinshi bimaze kwaduka muri no misi. Birashoboka ko byose tuvuge muri no mwanya hano abantu benshi bashobora kuba bavyamaganiye kure bitewe n'urukundo bakunda inyama. Abashakashatsi benshi batandukanye bagiye bavuga ngo tugizwe n'ivyo turya. Abantu nitunanirwa gufata ivyo kurya nk'imiti, tuzofata imiti nk'ivyo kurya. Dukwiye kubungabunga amagara yacu kuko ari amazi aseseka kandi bayore. Iyo umuntu agwaye arenze ari ku musego ntashobora gutahura ko amagara ari ikintu kidasanzwe kandi cimboneka rimwe. Reka mwese mbifurize guhitamo neza. Twibukanya gukora subscribe canke suivre ku rubuga Umuntu Muzima kuri Facebook hamwe n'ikango n'ubworozi kuri YouTube. Aha ikaze mu biganiro bikurikira.
Lorsque la consommation est très importante, oui, là on augmente son risque. Mais d'ailleurs même l'OMS dit, je lis ce qu'ils ont écrit, la consommation de viande transformée, là ce sont des charcuteries, a été associée à une légère augmentation du risque de cancer. Qu'est-ce que vous voyez dans toute la presse? Il ne faut plus manger de la viande, c'est une catastrophe, etc.